bishika ko ku munsi wa kane. Houston no munsi equipe itwara Madrid na Xabi Alonso bagize inkino shika kuri zine zikwikiranya batazi ikintu cyiswe gutsinda. Aho ndavuga urukino bari batembe kwa kipe ya Deportivo Alavés batsinda 2-1 kwa kimwe. Baza batsinda mu gikombe c'umwami mu gice ca 16 batsinda kipe ya Talavera 3-2. Baraza kandi batsinda equipe itwa Sevilla 2-2 kubusa. Bongera baza gutsinda equipe ya Real Betis bitsinda bishika kuri 5 bavuga ngo kuri kimwe. Waza kuraba urukino bakora kina ku munsi wa gatandatu bigaragara ko equipe itwa Madrid yari yarushije kuko byari 32 kuri Real Madrid biceme turimo ku wa Betis Sevilla warana amashuti atanduka bagaragara ko ino equipe itwa Madrid hari ukuntu vaye yarushije equipe itwa Betis Sevilla bitandukanye. Witwa Robert yavuze naravuga ngo equipe byagaragara ko ikira kintu vuba bitanduka kuko uravye imipira bateye 19 imipira 13 ku ruhande rw'ijya warabe yice mu igori shika kuri 9 waraba amasave 8 kuri 4. Eske kuno munsi urukino sinjya kwavuga urukino rwabaye ku munsi wa gatandatu baka ku munsi w'Imana nako ndakeneye neza zino ntago za Xabi Alonso za 2026 ko twumvise abakiyi batandukanye bino equipe itwara Madrid bavuga ngo turakeneye gutwara ibikombe vyanka bikunda. Ubwo ku gipimo canke ku rukino bakina equipe ya Betis Sevilla tuvuge ko Xabi Alonso ubonye urukino karakina atanga icizere babafana ba equipe itwara Madrid bayikora bavuga ngo Xabi Alonso akatwononera equipe ishusho zuwo wabonye Xabi Alonso inyuma yo kwikina no rukino ruvuga bagiye gukina na Atletico de Madrid. Intango izuro mwaka kwa Xabi Alonso wazibonye gute ku rukino rw'iyo rwa mbere tugenda tugana n'inkino z'imbere kwitwa Xabi Alonso? Novuga ati intango ya Xabi Alonso yabaye nziza cyane kanatsinda ntagiye na kimwe twize tubona Xabi Alonso intango yiwibambe mu mugwa Real Madrid. Aho mvuze ikintu c'intango mu mugwa Real Madrid ndashingira Xabi agishika mu mugwa Real Madrid intango yiwe agishika mu mugwa Real Madrid duhere ku nkino za kivandimwe twongera tukaza muri Mondial de Club twongera tukaza muri La Liga yamyagira intango nziza. Rero n'ubunyere dushobora kuvuga ati ni intango yabaye nziza mu mwaka wa 2026 ariko Xabi byo tugora kumwizera cyane kubera ko yaratsinze umugwa wa Betis. Ego nivyo Betis numwe mu migwi novuga ati ishobora kukunaniza muri La Liga ariko si wa mugwi novuga ati utanga akazi gakomeye cyane kuri no migwi myiza ndavuga nka FC Barcelona ndetse na Real Madrid mu gihe baje baramutse bameze neza. Kandi kanatsinda bona Ridike umugwi wa Real Madrid Jesse nigeze mbona ko Real Madrid ari mbi kubijanye n'abakinyi. Habwo Real Madrid yabaye mbi kubw'ubushobozi buke bwo mumenyereza ndavuga uwo mumenyereza ni Xabi Alonso. Ni kenshi twamugarutse ko Xabi Alonso tukagereranya Xabi Alonso wa Real Sociedad B tukagereranya tukongera tukazana Xabi Alonso wa Bayer Leverkusen tukongera tukazana na Xabi Alonso wa Real Madrid. Tugerageza kuraba abakinyi aramenyereza muri iyo migwi yose igera kuri 2 curaba n'abafise no munsi muri Real Madrid tubona ko neza na neza urugero rwa Xabi ruri hasi kubera yuko nicyo rya mbere mu buzima bwiwe agiye kumenyereza umugwi urimo abastare bagera kuri 5 kuranyuva neza. Ariko kandi Xabi kiri kintu gituma ngaruka nkabona mengo biragoye kumwizera ni nk'uruvuruvu ati urahindagurika buri kanya kuko uno munsi biragoye nkuko wo kubaza tibara ry'uruvuruvu ni ryahe wowe rimbwira ryahe ntiribaho ibara ry'uruvuruvu nyezina ni ryahe riba aho kigeze niho riba niko kigiye mu byatsi mu kwatsi rubisi isa no kwatsi rubisi neza cyane rugiye mu kivu mu kintu ego Xabi ndamwise nk'uruvuruvu kubera ko ni Xabi afise Mbappe uramuremetse ibisinde mon frère katugenda buhoro ntitwave twisanga nkaho umengo twavuze dushingiye ku marangamutima canke kugwango tumwanka ubundi nta gwango tumwanka tuzana tuvuga ibintu twonge tukazana na fact neza cyane uri kuranyumva. Xabi afise Mbappe inkino zimwe ziramugura gutsinda Levante umugwa Levante waramugoye gutsinda umugwa wa Elche waramugoye gutsinda ariko Xabi atsinze Real Betis adafise Mbappe. Umwana mufashije gutsinda Real Betis yabaye Gonzalo Garcia. Benshi twavuga ngo cyangwa twakuye amaboko kuri Real Madrid tuvuga ati Real Madrid igiye kubura Mbappe igiye guhura n'ivyago ariko Real Madrid idafise Mbappe nigo rukino rwa mbere itsinze kandi vyoroshe cyane kuva Xabi yashika mu mugwa Real Madrid bagatsinda ibitsindo byinshi biboneka bishoka 5 kuri kimwe babiheruka ryari kandi babitsinda wa mugwa Real Betis twavuga ati amahirwe ni menshi cyane Real Madrid gutsindwa na Real Betis. Riko ranyumva nahere ku kintu mvuga ati Xabi arahindagurika ati Xabi ntango yiwe yamye ari nziza nshingiye agishika mu Real Madrid mu nkino za kivandimwe agishika mu Real Madrid mu nkino za Mondial de Club agitangura ariko gasanga Xabi
twamwise mwiza tugitangura umwaka ariko twagera hagati y'umwaka bigiye birahindagurika canke twagera hagati y'iryo higanwa ibintu bigiye birahindagurika canke Xabi mu magra rendez-vous ibintu bikagenda birahindagurika muri uwo mwanya Xabi gishika mu Real Madrid bahura na Leganés rwaba rukino rwa friendly game ubwo rukino rwa kivandimwe yatsinze 4-1 tuvuga tumumenyeze niwo wuyu Xabi urukino rwa kivandimwe kandi bahuye n'umugwi wa Tirols awutsinda 4-0 muri La Liga Xabi atsinda 1-0 umugwi wa Osasuna muri La Liga Xabi atsinda 3-0 umugwi wa Real Oviedo muri La Liga Xabi atsinda ibitsindo 2-1 umugwi wa Mallorca muri La Liga Xabi atsinda ibitsindo 2-1 Real Sociedad muri UEFA Champions League atsinda Olympique Marseille muri La Liga agaruka kandi atsinda Espanyol Barcelona ibitsindo 2-0 muri La Liga kandi agaruka kandi atsinda Levante ibitsindo 4-0 bivuze ngo Xabi yamaze inkino zigera kuri 8 atatsindwa mu mugwi wa Real Madrid ari mwiza tuvuga ati Xabi umumenyereza n'uyu ariko Xabi ashikire kuri derby ya Atletico de Madrid byagenze gute umutekano amutaye 5-2 ari mu gipfunsi atsindwa ibitsindo bigira kuri 5 kuri 2 ari ariko uranyumva Xabi agishika mu Real Madrid tugaruke kuri Mondial de Club Xabi bahura na Al Hilal umugwi wakoze recruitment y'ubwoba bafise abakinyi benshi cyane bakomoka ku mugabane wa Buraya harimo ba Joao Cancelo banatsinze equipe ya Manchester City nibo banakuye Manchester City umugwi mwiza cyane wa Al Hilal nimba hari imigwi novuga ati nokura muri Arabie Saoudite yoza gukompeta muri La Liga bakagira amahirwe yo kuyisanga muri Big 4 nino Al Hilal yo bamwo aho ndagushyigikira n'amahirwe yo gutwara igikombe hona gitwara reka irakomeye uri kurumva Al Hilal n'umugwi ukomeye meze neza ariko Xabi araza rawunaniza nivyo nawe nyene waramunanije urukino ruza kurangira banganyije kimwe ku kindi ariko yo nyene Al Hilal yaje itsinda umugwi mwiza cyane wari umaze igihe umeze neza ndavuga Manchester City barawukura mu Mondial de Club neza cyane Xabi bahura na Pachuca muri Mondial de Club yo nivyo nitwoyigira nk'igipimo ariko ibitsa ngo kunywa barayinyoye yari amazi kunywa barayinyoye kabisa abaraho abagore nibo babonye Yesu ariko umusaba mubwiye ati inywa mwana Xabi nabo bamubwiye ati inywa ko atambwiye ngitsemwe aho ushura Pachuca ibitsindo bigira kuri 3-1 ariko Xabi ahura na Strasbourg umugwi twavuga ati umugwi niwo ubaye igipimo kuri Xabi Alonso kugira tubone ko rumenyereza mwiza araza arahushura ibitsindo bigira kuri 3-0 uri kuranyumva ahura na Juventus naho nyene tugonga tumutega Juventus aho kubita 1-0 Xabi ahura na Borussia Dortmund naho nyene tugonga tumutega Borussia Dortmund aho kubita ibitsindo bigira kuri 3-2 ariko naho nyene ngaho hantu rwabaye rukino rwagombye kumera muri munaniza Xabi Alonso ariko birangira asasafuye ariko Xabi ahura na Paris Saint-Germain wa muguheruka gutwara Champions League wa mugwi wari umaze saison uhagaze neza muri Ligue 1 watwaye ibikombe bishoboka cyane byahare mu Faransa ariko rukino rero twavuga ati niyo grand rendez-vous Xabi aguye guhura nayo reka tumurabe rero bwa bwiza tumaze iminsi tumuririmba byagenze gute akubita ibitsindo bigera biguri bingahe 4-0 rero Xabi numumenyereza mwiza bivanye n'umugwi bahuye nayo Xabi numumenyereza mwiza bivanye n'utugwi agiye arahura natwe ariko Xabi so mumenyereza mwiza wo kwitega ku magra rendez-vous aho uza kumenyera umumenyereza Ter Stegen je namwise umwescro kubera ko Ter Stegen yabaye wa munyezamu yafashe FC Barcelona imbere ya Sociedad agakubita amasevu menshi ashoboka ariko waza kumuronderaho mukeneye cyane imbere ya Roma agakubitwa bine waza kumuronderaho mukeneye cyane imbere ya Liverpool akaza agakubitwa bine bivuze gute rero ahantu mukeneye cyane umunyotewe si haza kukigaragariza si haza kukuyereka rero Xabi Alonso nawe ndiko namumubona nka bamumenyereza ahantu mumunyotewe cyane saza kukwigaragariza rero nizera ko Real Madrid uno munsi baranyotewe Xabi Alonso cyane ariko atwara Super Coupe barakina na Atletico de Madrid demi finale ku munsi wa 4 bongera bakina na finale kwa Mungu reka ndakunganira nyene bwana Houston kuri yo fact yo kuravuga ko jewe uko ndabibona ku ruhande rwanje Xabi Alonso umenyereza mubi sibyo ariko ubu bwe buhagaze hiye arivangira mu kuyivangira Jeno sonsiguriye umbwire ngo muri equipe ya Bayer Leverkusen netwe ikombe cya Bundesliga adatsinzwe na rimwe umbwire ngo umuntu yari mubi hari ama equipe yari hariye kuzushira kumunaniza kamusina no gurukino wanashaka hari Bayern Dominique hari Bayern Borussia Dortmund wanashaka reka tuvuge ngo Bayern ntiyari nziza ico gihe ariko na Borussia Dortmund yari mbi uko biri kose naguciriyemo equipe zose zari bi mu bujagi ntanaguciriyemwo nta champion ishaka kunarangira ama equipe yose ari mabi ni muri buri afuma bamwe imesha zibiri ziba ziza izindi zikajya muri mefo urakoze cyane ukuvuga ngo hari ama club mbese yari mu gihugu cy'ubujagi ariko we kubwera ubwiza bwiwe ibyumbiro bya club ya Leverkusen yubatse biza kumufasha wanashaka kumumenyereza mwiza mu gutora mu gutsindira rwati bwitandukanye ngo twari tugikomba datsinzwe n'umukino rugera kuri rumwe siko nukuvuga ngo ubwiza buragaragara ko umumenyereza karaduga neza ikintu kwita revelation de l'année muri equipe ya Leverkusen siko yego
muri ekipe ya Bayern Leverkusen bamwitsa manager na head coach amemeta nubwo yari mugabo buri mukinyi yaza muri ekipe ya Leverkusen yaza ku cyumviro ciwe mu gihe mukeneye nicyo mwifuza ko natanze ubururu bw'isi bakinyi giye kubazana azana umugabo bita Endrich arazana abasore bita aba Granit Xhaka mukuru w'ikipe Arsenal aho yamukuye kwa Arsenal Neza bityo cyane. byamaze guparangana muri Bayer Leverkusen neza cyane azana umugabo umusore bita Garcia mukuru w'ikipe ya Girona bisa nko bose ekipe ari nziza ku byumviro vyiwe akutwara ikombe cya Bundesliga ashika kuri finale yande ya Europa League yatsinzwe kuri finale Na Atalanta Bergamo. 3 ku busa bya Siko. Lukman nukuvuga ngo agiye muri ekipe ya Real Madrid ahasanze abakinyi ugiye kwitwa head coach muri manager bakuzanira abakinyi ukabakoresha uko wabasanze siko yego uhinduriwe amabanga ugiye kuba ukora nka Xabi Alonso icyamwiciye nka Xabi Alonso ikindi nukuvuga ngo we yace yikanga responsibility umuperezida muhamwe mubwira ngo genda witwe head coach wanashaka responsibility uyifate buri wese mukinyi hariya umufise ku burenganzira bwo kumukoresha icyo ushaka nukuvuga ngo ubuhanga hawe na perezida aca bukoresha no ku bakinyi b'abasare ahasanze witwa Florentino Perez yavuze ati Carlo Ancelotti nivyo avuye muri ekipe yitwa Madrid hari abakinyi ntamuhaye mugabo we Xabi Alonso uraje muri ekipe cyo ndaguhaye ni kugira iki ndaguhaye responsibility shoka ati umukinyi uzoba wifuza ko ashobora kubagira iki akina zokina utuzavyifuza nawe nyene azogira iki ntazokina uvuga ngo ibintu byose wifuza byose uzobikora muri ekipe yitwa Madrid nabonye n'uwitwa Mazi Media TV yabajije ngo tuvuge ko Xabi Alonso ku kibazo ngo afise ngo ari Kylian Mbappé cyo ndagifise bwana Houston nye kuvuga ngo rero aho nyene aho nyene wanashaka mubandanze ubanu uhamare ndagaruka kantu gatoyi kora kano ka Kylian Mbappé ruteguza nukuvuga bwana Riziki na Houston mwico gihe masa kwitwa head coach bagwaye responsibility yo gufata yo gukora ibyo ushaka muri ekipe ukibagira mbega ekipe ngiye ko ninde ntunze bande bafite amazina angana gute muzo gukora ibimeze gute muri football yego kuko muri ekipe ya Leverkusen ntibigeze utunga Kylian Mbappé ari kumwe na Vini Junior watunze uwita Patrick Schick ari kumwe na Victor Boniface yego waza kubalansa amazina asanganganye izo nguvu wowe wicaritse naza gutera pressure niwe natsindwa Patrick Schick ari kuri bench nta pressure guhabwa ega nta zina yarafise muri Bayer Leverkusen rimutera pressure urakoze cyane hajya rihari bose barakuduza nivo hari ubu tuvugana muri ekipe ya Madrid uri kuri pressure we Xabi Alonso ni wicarika Vini Junior ugatsindwa kubera ko Vini Junior hari imaze kwakora muri ekipe ya Madrid bikomeye cyane neza cyane siko we Xabi Alonso nta burenganzira bwo kwicarika Kylian Mbappé kuko Mbappé amaze kumukinya ugihangange mu kikozi cyo kumwicarika ugatsindwa biza ku kibazo kuri we nka Xabi Alonso yego nukuvuga ngo Mbappé afite uburenganzira bwo kuri byashaka muri ekipe ya Real Madrid kuko amaze kubaka amateka yiwe kandi kariyere yiwe amaze kumuvugira mu gihugu wowe uravye umukinyi yicaritse imyaka igera kuri 3 mu Rwanda Madrid bamurindiriye ati turakurindiriye urumva icyo kintu tuza kumwicarika ese uribaza yuko ubana neza n'uburongozi bwa Real Urakoze Madrid cyane. Vini wenyene no musekara musohora urukino utarahera Bikaba ikibazo. shaka mutanguza hanze bikaba ikibazo kuri hagati yawe na Florentino Perez neza cyane ari doga cyane urakoze. atamusora icyari amusora iki muri icyo gihe rero bwana Riziki na Houston haca habagera ikintu kimeze gute nimba ngeze muri ekipe ifite amazina akomakomeye kandi yambwirizwa ko ari mu kibuga ni igikenewe nka Xabi Alonso kugira ngo nubake ekipe nziza ni kiyago narabigarutse ko kenshi menya mbega we Vini Junior muri ekipe Madrid ujejwe iki ufise akamaro akameze gute mbega we Mbappé ujejwe muri ekipe ya Madrid ufise akamaro kameze gute muri icyo gihe iyo wubatse icyo cyuka cyiza hagati yawe n'abakinyi baraza kuba gukorera mu kibuga gatanga byiza ariko Xabi Alonso uretse muri ekipe ya Madrid wowe yiha bwa budahanga ngo wamuhaye muri ekipe aca yibaza ngo muri ekipe ya Leverkusen ashaka kwitana kuri ba Vini Junior bica biba ikibazo ntugatse ko n'Rwanda rero uno mugabo bita Xabi Alonso si mubi nizo tactique zoba nziza muri ekipe ariko mon frère ndashobora kubiza ukuri nagarutse n'ugatse kenshi cyane ahantu hatari umwumvikano shaka ube uri umuhinga mu buryo umeze gute nivyo nakunda ibikorwa ntibigenda neza na gatoya rero muri icyo gihe muri ekipe ya Real Madrid bigaragara ko Xabi Alonso ubwiwe yarivangiye yibagira ko mbega kugira ngo nse kwa neza n'abakinyi b'amasare nga muri ekipe biza kugenda gute nuko nza kuyaga nabo tukagira icyo no kwita friendship ubwumvikana tukumvikana twabana muri ekipe nkabekana yuko ari abakinyi bakenewe cyane muri ekipe kandi biragaragara ko bakenewe icyo ngeweko ndabereke ko turi kumwe ijana ku ijana kandi mbwiriza kumva mbega bashaka iki mbega nanjye nifuza iki kugira ngo baze kuba mu kibuga so nugatse ko n'Rwanda tugiye kwa tubifatanya n'icyo no kwita isigi tuhagaze ko uno mugabo si mubi mu buryo bwa coaching ahubwo ni mubi mu buryo bwo kuba bad boy ni umugabo ashaka kugira yuko simpangagwa nta muntu anda mu maso muri cyo kibagira ko mbega abakinyi n'umubwire ko ati ndabo baso ni bande baza ko bakora iki muri equipe baza ko bakora iki muri football mondial
kuko rubwo ngo niryo zina bita Kylian Mbappé lot of course nta bintu byahatari bikomeye cyane arakora equipe ya Real Madrid ariko n'umukinnyi muri Paris Saint-Germain yubatse empire yiwe yubatse ibidasanzwe muri football mondial yamuvuga buri gihe nuko atsibara bari kuri podium za Ballon d'Or sibyo hari ubushimwe individual kumatwara nk'umukinnyi bita Kylian Mbappé lot nubwo bari w'ico gihe rero nka Xabi Alonso wabwiriza kuba umenya mbega mu buryo bwa gestion y'amazina akomakomeye nka Kylian Mbappé na Vini Junior nubikora mu buryo meze gute ni kiyago mbega Vini ujejwe muri equipe mbega Mbappé ujejwe muri equipe akamaro kaura kamenya kameze ko kubiza ukuri bona DK erega equipe ya Madrid bwa mbere tuzi amazina akomeye muri effectif oya ndarabikubwiye muri 2006 2009 yaragutungira Raul Gonzalez gatunga Zidane gatunga bakabari mu kibuga kimwe amazina akomakomeye gusa ugasanga Ballon d'Or sanzira mu kibuga kimwe kandi bakabajera none mu cyo gihe rero nuko baza akamaro mega Zidane ujejwe muri equipe ya Madrid mbega ujejwe iki ariko ibu muri Madrid ni nk'ubusimbira hamwe jewe Vini nshaka kuyobora Jude Bellingham nshaka kuyobora Mbappé nshaka kuyobora ico gihe gitse ibintu rero biriko biragaragara ni nde abwiriza kuyobesha ku munzane cyakavyegeranya kabigira ikintu kimwe numenyereza utaza Xabi Alonso kubegera akabwira ati mwebwe nimwe bakadre ba hano ntafise nta equipe ni yogenda we Jude Bellingham ufite akamaro kameze kunuku uri umukinnyi mwiza ibindi mon frère ijya equipe narawe kubwenda nawe subiramwo siyo equipe bisabakinyi bayi muri liga wanashaka no equipe bitunze bakinyi beza kandi na benshi ariko question yiki mbega umwana ni mwiza muri equipe mbega bayaga kamwe mbega umumenyereza n'abakinyi bayaga rumwe ico no kwatini kintu kibazo ubona ko gipangira Xabi Alonso nabwo bwiza bwiwe tweka muri equipe Leverkusen ntibugazwe muri equipe ya Real Madrid uno munsi kibazo nacyo ntaho kuba ndiko ndiyumvira kucuwiswa wanashaka yusone karavuga ku izina rya Kylian Mbappé roteno vuga ngo litabonse ku rukino rwa Betis Sevilla batagutsinda ibitsindisha kuri 5-1 tutakubona izina rya Gonzalo Garcia rizakira hat-trick yiwe ya mbere wanashaka muri equipe itwara Madrid muri equipe inkuru ariko ikibazo cyo kugaragara televiziyo ya Real Madrid ndavuga iyo itwara Real Madrid TV yego yagiye kuba avuga amajambo byerekana ko karabwira izina rya Xabi Alonso avugira ati ntabwo nkunda ukuntu witwa Gonzalo Garcia ari karakina kuri runo rukino aravyumva inde uyo uwo ni Vini Junior yabwiye Xabi Alonso mugihe witwa Gonzalo Garcia yatsinze hat-trick mugabo witwa Vini Junior atakubavuga ijambo avuga ngo jewe ntabwo nkunda imikinire y'uwitwa nde Gonzalo Garcia karakina mu kurukino guno musi uravyumva impamvu yabaye niyo ngomba ndababwire mu mubanze mu nyumve neza ucuga ko urabi mu bitsindo vya Gonzalo Garcia harimo assist zinga za Vini ntazo naho nyene rero uravyumva yego mu gihe hari umunezero utari muke muri equipe itwara Madrid ko habaye hat-trick nabonye abakinnyi batandukanye ko barafelicita uwitwa Gonzalo Garcia ergo umwana yakoze rukoro ni rukoro ikomeye umwana yakoze rukoro igitsindo ciwe ca mbere muri La Liga double yiwe ya mbere muri La Liga hat-trick yiwe ya mbere muri La Liga uvuga ngo byabere ku munsi umwe byose si cyo gusa nukuvuga kuva Cristiano Ronaldo yava muri equipe ya Madrid nta wundi mukinnyi yatsindira hat-trick Santiago Bernabeu utarujya mugabo utamusore bitsa oya ahubwo nta wundi muntu bwatsinde hat-trick itarimo ibintu bya penalty hat-trick z'umucongo ariko Mbappé muri garatsinda hat-trick Santiago na Cristiano ata penalty nta yaratsinda hat-trick atsinda Santiago Bernabeu witsa Mbappé habwa yakoze na rukoro ega si Santiago gusa yakoze na rukoro gutsinda hat-trick itarimo za penalty urakoze canke kufa icyo ngiye ko natsinze hat-trick iri mu buryo butatu butandukanye umutwe ukuguru kw'uburyo n'ukw'ububamfu urakoze cyane rero nako ndabwira ivyo witwa Vini Junior yatumye anagira urwamo canke anakora ibintu novuga ngo bita ego ati atanezerewe ko biraba uti impamvu ni ya yavuze kuri no radio cyangwa ino Real Madrid TV ego suba ngo yabwiye ko aba amasaramo bayafashe aza kuvuga ngo